Ikaze mu makuru yacu ku rubuga rwa M24/7 TV. Reka mbabwire ko Papa Francis yagize Padiri Edouard Sinayobye usanzwe ari umuyobozi wa seminari nkuru y'inyumba, umushumba wa diocese ya Cyangugu. Diocese ya Cyangugu yari imaze imyaka 2 iragijwe Musenyeri Hakizimana Celestin wayiyoboraga, abifatanya no kuba umushumba diocese ya Gikongoro kuko wari musenyeri wayo. Musenyeri Bimenyimana Jean Damascene yitabye Imana muri 2018. Sasa bazamanywa kuri uyu wa gatandatu nibwo Radio Vatican yatangaje ko Papa Francis yagize Padiri Edouard Sinayobye umushumba diocese ya Cyangugu. Amakuru igihe amenye nuko ubwo Padiri Sinayobye yabimenyaga yarari muri seminari nkuru ya Nyumba Grand Seminaire muri diocese ya Butare, agahita ageze ijambo ryo kwishimira imirimo mishya ahawe muri Kiliziya Gatolika ku bari bateraniye aho ngaho. Padiri Sinayobye yavukiye mu karere ka Gisagara tariki 20 Mata mwaka wa 1966, yahawe ubuseserdoti tariki 12 Kanama mwaka wa 2000. Yari asanzwe ari umuyobozi wa seminari y'inyumba. Ni umuhanga wize isomo rizwi nka logotherapy, isobanurwa nk'uburyo bwo kuzanzamura imbaraga karemano umuntu aba afite ziba azarazikamishijwe n'ibyago yagiye ahura nabyo. Bikorwa rero mu buryo bwa gihanga bw'ibiganiro ku buryo rero umuntu agarukana imbaraga mu buzima. Asanzwe kandi ari umwanditsi w'ibitabo kuko yanditse nk'ikivuga ku mabonekerwa y'ikibeho, Les apparitions de la mer du verbe à Kibeho, hamwe n'icyitwa Au cœur de la nuit, La lumière donner sa vie une merveille fragile. Yanditse ikindi gitabo cyitwa Kabeho, ifasha umuntu wese rero ufite ibikomere byamuhungabanije mu buzima bwe. Afite doctorat mu bijyanye na teologia nkuko bigenda bigaragara. Ibi rero bikaba bibaye nyuma yuko Papa Francis kandi yongeye kugira icyizere Antoine Kambanda akaba ari umushumba wa diocese ya Kigali amugira cardinal. Byo kuri navuga ko ari umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Vatican byifashe neza, akaba rero ari ibintu byashimishije abanyarwanda muri rusange ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame kurya yagiye atanga n'ubutumwa butandukanye. Mu by'ukuri kwimikwa rya Antoine Kambanda wari umaze kugirwa cardinal. Umubano rero w'igihugu cy'u Rwanda ndetse ni Vatican uyu munsi none nasobanura ko byifashe neza cyane. Reka rero dukomeze tureberamo n'andi makuru atandukanye. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere ku Burundi. Ejo kuwa gatanu bwijihije isabukuru y'imyaka 30 y'amasezerano y'ubumwe bw'abenegihugu, ariko abarundi bamwe na bamwe basanga hakiri inzira ndende kugira ngo ubumwe buve mu magambo bujye mu bikorwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Muri jambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije abarundi yavuze ko uno munsi wama wibutsa ko habaye bagateranya batumye abarundi basoyanamwo hanaba kandi ingaruka mbi nyinshi kubera ivyo. Amakosa yakahise yose yemeza ko yatewe n'abakoroni batashaka iterambere ry'umurundi. Yanamenyesheje kandi ko uno munsi akaryo ko kwisuzuma no kwihana kugira ngo iryo bara ntisubire. Asanga leta yoboye yatanke kari kimenyetso gikomeye cy'ubwiyunge. Uno munsi tuwuhimbaje dufise leta mvyeyi, ikimenyetso cyo mwizero ko bene Burundi bazosubira gucanamwo kugira ngo nta numwe atabona ihinduka ridasanzwe mu mibano y'abarundi. Ivyo ari byo byose kiretse bamwe twita ibinani, umwe wese areze ku mutima arabona ko ivyo arimye azovyimbura, inzu yubatse azoyibamwo. Ikimenyetso kitabesha ni ihunguka ku bwinshi y'abarundi bari barataye baromoka bati igihugu cyabo cyabavyaye. Ariko bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza mu burengero bavuganye n'ijwi ry'Amerika babona ko intambwe ikiri ndende kugira ngo ubumwe bw'abarundi busasagare. Yaba uko babivuga ariko byaja mu ngiro ubumwe bugakwira mu migambwe yose. Umunyamugambwe abonye ubundi badasangiye umugambwe bakavuga rumwe bagahuza bagasangira akacupa, nta numwe ahungabanya agateka kundi ngo kubera badasangiye umugambwe cyangwa ubwoko. Ukuntu tubibona birashobora kuzogenda neza mu nyuma, mugabo ubu intambwe ntiratsimbatara neza kubera no bisi mikuru abantu ntibitabira cyane, hanini hitaba abantu b'abanyeshuri. Abajejwe intwaro bohimiriza cyane mbere bakabishiramo n'itegeko ntidutambe twirorera. N'ubu turabona ko gicumbagira cyatangwe gucumbagira aho abarundi basubiye gusubiranamwo. Umuntu acabona ko naho twari twiyemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ko hariho akari gahaze narijya inyuma y'imyaka mikeyi twaciye tubona amabi y'agahomera buno, tugasanga abantu bakicana bunyamaswa kandi twabona ko abantu turi bamwe.
jewe icyo mbona nuko n'ubu twosubira abarundi bakasubira bakaja hamwe bagasubira bakayaga atawanja wangura atagufata dufate nka twebwe abanyamigambwe ntubone ngo nuko uba watsinze amatora uce wegeze inyuma abo watsinze. Ni leta y'u Burundi niyo ifite devoir yo kwegeranya abantu bose hanyuma abarundi basubire biyumvanemwo koko nka kumwe ko kumwami abarundi bari bamwe umwe wese yubahirwe icyo ashobora yubahirizwe mu biwe no mu vyiwe ndetse yubahirizwe no mu vyumviro vyiwe. Abantu twoshira hamwe nyene kugira ngo amatata hape boja hamwe bakareka kuza barashira batandukana bakareka kuza barajyana bapfa ibintu byo mu politiki bagashira hamwe. Eka na Charles Nditije arongo ishami ry'umugambwe wa Dasigana Iprona ritemewe n'ubutegetsi niko abibona. Havuga ni nafatiye ku kuntu Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi yashinze amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atahawe amahirwe yo gufubwa mu gihugu ciwe. Ndavuga yuko atagaciro ugifise uno munsi naho ubumwe uguma bukenewe uyu munsi nta gaciro ugifise kubera yuko abategetsi bo muri CNDD-FDD ubwomwe batabwemera haba mu mvugo canke mu byo bakora biragaragara yuko bashira imbere amacakubiri byerekana neza rero yuko atabumwe buhari uravye ngene abantu bicwa bangazwa kubera ivyiyumviro byabo uno munsi ushitse washize imbere ubumwe bw'abarundi nyakwigendera President Petero Buyoya yashengeye ntibamwemerere yuko yohambwa n'iteka mu Burundi bashira imbere ikibi inzigo nta kintu bibanga ntibagira ati umuntu yakoreye igihugu yazanye ituze mu gihugu agakorera igihugu atwara igihugu imyaka n'iyindi nga 10 arakwiye iteka bo baraba bati urya n'umwasi kubera yari mututsi n'umwasi kubera yari mu gisoda ca kera n'umwasi kubera atema ikingo ca gatatu abarundi bari kwiye bakaja hamwe bakankiriza umutima w'amacakubiri umutima w'ugwango w'inzigo y'akazikira ukutibanga. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe ku wa gatanu ukwezi kwa kabiri 1991 nyuma y'imyaka 3 habaye ubwicanyi bwa Ntegamarangara ONU ivuga ko bwahitanye mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'u Burundi abantu barenga 30,000. Eroje buri kaneza ijwi ry'Amerika. Noneho tujye mu Rwanda aho komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG itangaza ko muri ibi bihe byo kwitegura kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi hatangiye kugaragara abayipfobya bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Komisiyo CNLG ibitangaje nyuma ya video yatambutse ku rubuga rwa YouTube y'umudamu witwa Indamage Iryamugwiza Yvonne umubyeyi w'umucikacumu uvuga ko afite abana 4. Iyi video imara hafi isaha imwe ikubiyemo amagambo ahamagarira abategetsi b'u Rwanda kwita no gushyira imbere ineza n'agaciro by'abanyarwanda. Mu kiganiro yaraye agiranye n'ijwi ry'Amerika umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG Bizimana Jean Damascene avuga ko amwe mu magambo ari muri iyi video arimo ingengabitekerezo ya jenoside. Radio ijwi ry'Amerika yavuganye na madama Indamage Yvonne ari i Kigali mu Rwanda atubwira uko yakiriye ibyo umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG amuvugaho. Yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Ibyo nukubeshya ntabwo byashoboka ko napfobya jenoside cyane ko jenoside yangizeho ingaruka nyinshi yankoreweho. Ntabwo nari kuvuga ko mpfobya jenoside ngo ntangire mvuga ko ndi umuresikape wa jenoside. Ubwo se nari kuba nararokotse iki kandi jenoside itarigeze kubaho? Kuba naravuze ko ndi umuresikape wa jenoside byonyine ni icyerekana ko nemera ko jenoside yabayeho, kuko nyihakanye n'umuryango wanjye. Hari naho navuze nti dukwiye kujya tumenya yuko hari n'abantu baduhishe, abantu bose atari abagome. Ese bari kuba baraduhishe iki kandi ntemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi? Kuri njyewe nemera jenoside yakorewe abatutsi, n'uwanayihakana numva rwose mbishoboye namukosora namubwira ko atari byo. Ariko kuba uyemera nk'uko Dr Bizimana bivuga ntabwo bikubuza kugira icyo yita ingengabitekerezo.
iryo jambo ry'ingengabitekerezo ahubwo bwana Bizimana ntabwo nzi ahantu yarikuye kuko video nakoze n'ubundi ziratakaza. Ntabwo avuga ko abivuze ahubwo avuga ko ibyo wavuze birimo ingengabitekerezo kuko aravuga ati biriya bintu yavuze ndaguha nk'urugero aravuga ati aragoreka amateka ya jenoside arabivuga uko itari arafata inzibutso akavuga ko inzibutso zahindutse ubucuruzi ibyo ngibyo agasanga ari uburyo bwo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi kandi nawe warayikorewe nyine. Bwana Venuste nabikubwiye rwose ntabwo napfobya jenoside kuko jenoside nayikoreye kandi yangizeho ingaruka zikomeye ntabwo nayipfobya. Bizimana arabeshya ngira ngo ahubwo ntabwo wenda basha kumenya neza icyo yita ingengabitekerezo ya jenoside kuko iyo mba ingengabitekerezo ya jenoside